ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed yatangaje ko ingabo za Eritrea zigiye kuva mu karere ka Tigray. Abanyatanzania barirwa mu bihumbi bitabiriye umuhango wo gushyingura wari perezida wa Tanzania John Magufuli mu karere akomokamo. Muri aya makuru kandi murumva icyo leta y'u Burundi iri mu gukora mu gufasha abantu barenga ibihumbi 6 bo mu gace ka Gatumba bakuwe mu byabo n'imyuzure umwaka ushize. Mwiriwe mwese, ikaze muri aya makuru yo kuri wa gatanu itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu. Aya makuru yose ndetse n'ayandi ku buryo burambuye ni mukanya. Florentine Kwizera amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi, n'amakuru atugezaho ari iwe mu rugo muri gahunda yo gukumira icyorezo cya COVID-19. Urakoze Jacques. Ishirahamwe mpuzamakungu rimenyesha yuko ryashitse ubwa mbere mu ikambi y'impunzi ya Tigray, hakaba harasambutse burundu n'inyubakwa z'ibikorwa by'iterambere zirasahugura ukomba amazi. Amakambi ya Shimbera na Hitsats asanzwe acumbikiye abanya-Eritrea bagera ku bihumbi 200 bahunze agatotezo bakorerwa mu gihugu iwabo basanze yera. Univuga yuko itewe umwitwarariko cyane n'umutekano w'abo banya-Eritrea bose bavuye muri izo kambi, igakeka yuko harabasubijwe muri Eritrea kugira bahabwe ibihano. Umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yavuze yuko Eritrea yemeye gukura ingabo zayo ku rubibe bahana na Tigray. Bwana Abiy akaba yavuze yuko ingabo za Ethiopia zizoheza zigaca zisubirira izari Eritrea. Ibi yabitangaje nyuma y'ibiganiro yagiranye na perezida wa Eritrea Asias Akwefi i Asmara. Ingabo za Eritrea zagirijwe amabi yakorewe mu karere ka Tigray kandi biravugwa yuko zinjiye indani muri ako karere. Bwana Abiy muri iyi ndwi niho yemeye ubwa mbere yuko ingabo za Eritrea ziri muri Tigray. Eritrea yoyo ikomeza kubihakana. Abantu batari munsi ya 32 bapfuye, abandi barenga 60 barakomereka kubera isanganya rya gari ya moshi ryabereye mu manuko bwa Misiri. Inkuru ya Sebastian Asha mwishikirizwa na Odas Makado. Ambulance ziharugwa muri mirongo zanyarukanywe ahabereye iryo sanganya rya gari ya moshi, aho ibice bibiri bikururana vyatembagaye igeze Isohag mu ntara iri mu manuko bwa Egypte. Amakuru ya mbere atangwa n'urwego rutunganya ivy'ingendo za gari ya moshi avuga ko ari amafire yo mu bihe bitoroshe yakoreshejwe kuri kimwe muri ivyo bigendeshwa kirahagarara, bituma ikiri nyuma kikigonga. Ni rimwe mu masanganya ya gari ya moshi ikomeye mu gihe ico gisata kivugwa ko kidatunganywa neza, ko n'inyubako zidasanurwa. Haheze imyaka 2 abantu barenga 200 bapfiriye mu muriro wadutse itereni inyereye ku gituro gikuru c'i Cairo. Ico gihe umushikiranganje gutwara abantu n'ibintu yaciye atanga imihoho. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango. Leta ya Kenya yashirizeho amategeko yo kuguma muhira mu turere 5 harimo umugwa mukuru Nairobi kubera ikiza ca coronavirus gikomeza kwiyongera. Uruja n'uruza hagati y'utwo turere n'ibindi bice by'igihugu rurabujijwe kandi n'abariyo ntibemerewe guhura hagati yabo. Amasaha y'umukwabu yongerejwe kubera ibiharuro by'abandura bikomeza kwiyongera ku bwinshi ku ncuro ya gatatu, ndetse no kugurisha inzoga zambiye birabujijwe. Hafi ca 4 c'abisuzumisha muri Kenya basanga bafise umugera wa corona. Perezida Kenyatta avuga yuko mu mujyi wa Nairobi abantu 6 kuri 10 basanga banduye, no kuvuga yuko ubwo bwandu bugeze kuri 60% mu gihe mu kwezi kwa mbere bwari ku bice 2%. Umugwi w'uruganda rw'imodokari ya Volkswagen rumenyesha yuko ruzo kwitwarira uwahoze ari umuyobozi nshingwabikorwa mukuru Martin Winterkorn kumwe na Rupert Stadler
yayobora ishami rya Audi kubera uruhara rwabo mu kibazo cyo gushira uburyo butanga ibiharuro bitari byo ku myotsi iva mu moteri z'izo modokari zikorwa na Volkswagen zikoresha amazutu. Ubwo bubeshi bwateje ubuhombe bwa miliyaridi 40 Volkswagen yagiye mu mahadabu, indishi z'akababaro hamwe no gusubiramwo imodokari. Inkuru ya Theo Leggett umurishikizwa na Ari Yusufu Mugenzi. Ubwo Volkswagen yemeraga ko yakoresheje ubuhanga butemewe n'amategeko kugira ngo ihishe ukuri ku mwotsi uva mu modoka zikoresha amazutu muri Amerika, yateje ikibazo cy'uburiganya gikomeye kitigeze kibaho mu mateka y'inganda zikora imodoka. Ubu rero nyuma y'icyo rwise iperereza ricukumbuye, urwo ruganda ruravuga ko ruzakurikirana uwari umuyobozi mukuru warwo Martin Whitaker ku kibazo cy'indishyi. Ruramuriga ko atashoboye gusobanura vuba kandi mu buryo bunonosoye uburyo ubwo buhanga butemewe n'amategeko bwakoreshejwe. Ruramurega kandi ko atashoboye gukurikirana ku kibazo cyabajijwe n'ubutegetsi bwa Amerika ko cyasubijwe mu magambo y'ukuri. Urwo ruganda ruravuga ko Bwana Stedler atakoze iperereza ryo kumenya aho moteri zirimo ubuhanga butemewe n'amategeko zakoreshejwe ubwo buriganya bumaze kumenyekana. Abo bagabo bombi barezwe mu nkiko zo mu Budage ibirego bifitanye isano n'ubwo buriganya. Uwahoze ari perezida wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva yavuze yuko urupfu rw'abanyagihugu bagera ku bihumbi 300 bahitanywe na coronavirus ariho nyabwoko rya mbere rinini muri kahise k'ico gihugu. Aho hari mu kiganiro casohoze mu kinyamakuru co mu Budage Der Spiegel, aho yagiriza umukuru w'igihugu w'ubu Jair Bolsonaro ko atanga amakuru y'ibinyoma kuri coronavirus kandi akwiye kubisabira imbabazi. Yavuze yuko Brazil itazorokoka hamwe Bolsonaro yokomeza kuba ari wayiyobora, ariko yirinda kugira ico avuze kijanye nuko ashobora guhiganwa nawe mu matora yimirije mu mwaka uza wa 2022. Jacques urakoze Florentine Kwizera. Ana makuru ku buryo burambuye reka tuyahere muri Ethiopia. Minisitiri w'intebe w'icyo gihugu Abiy Ahmed yatangaje ko ingabo za Eritrea zigiye kuva mu karere ka Tigray. Ingabo za Eritrea zishinjwa amarorerwa ku bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, arimo ubwicanyi, gufata abagore ku ngufu no gusahura mu ntambara ikomeje kuvugwa muri Tigray, aho zishyigikiye leta ya Bwana Abiy. Eritrea ikomeje kwakana ibyishinjwa. Ni inkuru ya Catherine Byarohanga mugezwaho na Jean-Claude Mwambutsa. Minisitiri w'intebe Abiy Ahmed yageze Asmara muri Eritrea ku munsi w'ejo mu gihe aremerewe n'igitutu cy'amahanga ku kibazo cy'umunywanyi we Isaias Afwerki ndetse n'ingabo ze. Eritrea yemeye gukura ingabo zayo mu gace ka Tigray, ariko nta gihe cyatanzwe bizabera ndetse nta n'icyavuzwe ku butabera ku bahohotewe n'izi ngabo. Nyuma y'amezi 5 y'imirwano muri Tigray muri iki cyumweru, nibwo Minisitiri w'intebe Abiy yemeye ku mugaragaro ko ingabo za Eritrea zambutse zikinjira ku butaka bwa Ethiopia. Yakomeje guhakana nubwo hari abatangabuhamya babonye ibyabaye, ubuhamya bushyigikiwe n'umuryango w'abibumbye, amashyirahamwe arengera ikiremwamuntu, Amnesty International, Human Rights ndetse na BBC begeranije ibimenyetso bihamye ibi bivugwa. Bwana Abiy Ahmed yegukanye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu mwaka wa 2019 kubera ko yashoboye gusinyana amasezerano y'amahoro na perezida wa Eritrea Isaias Afwerki. Kuva icyo gihe bunze ubumwe barwanya ishyaka rya Tigray People's Liberation Front ryayoboye Ethiopia mu myaka ikabaka 30. Kuri ubu ariko ingabo z'abagabo bombi ziraregwa gufata abagore ku ngufu nk'intwaro y'intambara ndetse bakaregwa n'ubwicanyi bukozwe mu kivunge. Ingabo za Tigray ariko nazo ziraregwa guhonyora agateka ka muntu. Twerekeze muri Tanzania. Abanyagihugu babarirwa mu bihumbi n'abategetsi batandukanye b'icyo gihugu barangajwe imbere na Perezida Mushya Samia Suluhu Hassan bitabiriye umuhango wo gushyingura wari Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli. Umuhango wabereye aho avuka Ichato hafi y'ikiyaga cya Victoria. John Magufuli yatabarutse mu cyumweru gishize afite imyaka 61 y'amavuko, akaba yari ku butegetsi kuva mu 2015. Mukanya navuganye n'umunyamakuru Imani Musigwa ubikurikiranye maze ntangira mubaza uko byagenze.
tondo hakoretse imisa kw'ikereziya ya nyakwigendera yahora asengera rya Cato. Aho niho rero umuryango wiwe waciye uhabwa akanya kanyuma gusezera, hanyuma umubiri rero waciye utwagwa mu kibanza cy'inkino co bise izina rya Magufuri, aho imisa nyamukuru rero yaciye ikoreka. Ngaho rero hari abantu benshi cyane. Mw'abo bantu hari Perezida Samia Suluhu Hassan, Perezida wa kabiri mu gihugu ca Tanzania Ali Hassan Mwinyi, Perezida wa kane Jakaya Mrisho Kikwete, Perezida wa Zanzibar Hussein Mwinyi, umushikiranganji wa mbere Kassim Majaliwa, abaministre, abashingamateka n'abandi bategetsi n'abanyagihugu basanzwe. Hanyuma muri abo bayobozi wavugaga bari bahari, hari icyo bavuze? Abayobozi bari ngaha bavuze byinshi, mugabo nk'akarorero Ali Hassan Mwinyi, umuperezida wa kabiri mu gihugu ca Tanzania, yavuze ati John Magufuli mu gihe cy'imyaka 5 y'ubutegetsi bwiwe yarashoboye gusuhura umugwi mukuru wa Tanzania kuva muri Dar es Salaam kuja muri Dodoma. Avuga ati abandi baperezida hari nawe nyene byarabananiye kubikora mu gihe cy'imyaka 40 cyo bari ku butegetsi. Yasiguye avuga ati nyakwigendera n'umuntu yahagarikiye kubaka ibarabara za kaburimbi. Ibyo rero bikaba byaciye bifasha abadandaza kuva mu ntara zisanzwe zigenda ahandi kugira ngo bakurikire ibidandazo byabo. Perezida wa kane Jakaya Kikwete nawe kubyiwe yavuze ati gihe yari mu perezida wa Tanzania yaramwizeye cyane Dr. Magufuli, kubihuhwa byigeze gucaho ngo ntibavuga rumwe. Bwana Kikwete yasiguye ati nyakwigendera yari umugenzi wiwe cyane, nico cyatumye izina ryiwe riba muri bamwe bagiye mu ihiganwa byo kugira ati baronka umuntu aserukira umugambo uri ku butegetsi ku matora akoretse 2015. Yavuze ati mu ico gihe yaragize ibibazo byinshi cyane, mugabo mu gihe yamaze kubona izina rya Magufuli yaciye aronka kamitende kubera yabonye ati araronza umuntu yo muserukira mu kibanza ciwe. Hanyuma mu karere ho hari intumwa zavuyeyo? Hari abaserukira ibihugu byabo mu gihugu ca Tanzania, hari ubutumwa kuva muri Musumbiji bwaserukiwe n'umunyamabanga mukuru wa Frelimo Daniel Bentu. Mu Burundi naho baserukiwe n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Bwana Laurent Ndikuriyo. Umunyamakuru Imani Musigwa. Mukomeje kumva BBC Gahuza Miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari kuri internet murakurikira ano makuru kuri Facebook Live. BBC Gahuza Miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Reka noneho twerekeze mu Burundi. Guhera mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize, hari abanyagihugu mu gace ka Gatumba bakuwe mu byabo n'imyuzure yatewe n'amazi y'uruzi Rusizi n'ikiyaga cya Tanganyika. Kugeza magingo aya abantu barenga 6,000 ntibarasubira mu byabo kubera ko hasenyutse cyangwa se kugeza ubu hakiri amazi. Mushaka kumenya icyo leta y'u Burundi ibafasha kugira ngo basubire mu buzima busanzwe, mugenzi wanjye Mark Niyonkuru yavuganye na Anisette Nibaruta, umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Minisiteri y'Intwaro yo hagati mu Burundi. Abo bantu twarabakuye mu mazi tubashira ku masite 4 ya Kigaramango, Maramvya Sober, Maramvya Makubo na Kinyinya ya kabiri. Mu hagati mu kwezi kwa12 k'umwaka uheze twarashize ku rutonde twaronse rero ibitigira inyezina ufite imiryango ingana n'ibihumbi 2,741 barimwo abantu 6,947. Abantu rero nibo bari muri ajya masite 4, ariko abo bantu tubashira mu migwi 3. Umugwi wa mbere ugizwe na 345, abo rero bakaba mu nzu zasambutse mugabo zitari iziwabo, abo twita barokateri. Abo rero ico turiko turabakorera dufatanije n'ishira hamwe OIM, turabaha amafaranga angana n'ibihumbi 150 ku muryango umwe. No kuvuga ko tubahaye amafaranga yo gupanga ahandi amezi 3. Iki gikorwa rero nico turiko turihutira gukora kuko nyakubahwa umushikiranganje wo gufatana mu nda yaratanguje isekeza ry'ukuzo kugara aya makambi, ndiko ndavuga aya masite. Ni muri intumbero rero no kugira ngo tuzoe twabihejeje kumbure mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu kuza. Aba bantu rero imiryango 1,345 tubwirizwa rero kubaha ubwo buryo bagende,
ariko OIM iratubwira iti twebwe ntidushobora kurenza imiryango 1000. Aya 345 turi mu biganiro n'ishirahamwe USAID aho atwemerera nabo nyene kuzodushigikira kugira ngo aba bantu baronke uburyo bagende. Niyo rero bagenda tuba turonse ibibanza kuko turafise umugwi wa kabiri ugizwe n'imiryango 585 iva ahantu nuno munsi yakira amazi ni mwihuriro ry'amazi ya Tanganyika ari karaduga be n'amazi ya Rusizi ni mu bice rero bya Mushasha ya mbere, Mushasha ya kabiri na n'igice ca gatatu. Iyi miryango rero twaravuganye n'ubuyobozi bukuru bwo gutunganya amatongo bakaba bamaze kuturonsa amaparcelle 150. Amaparcelle ari mu Maramvya, tukaba twabasavye ko boturonsa amaparcelle ari hafi ya 600 kugira ngo dushobore kwimura burundu aba bantu bava muri Mushasha ya mbere, Mushasha ya kabiri n'igice ca Gaharawe. Dusigarana rero umugwi ugizwe n'imiryango 621. Aba bantu rero tuzobaherekeza basubire iyo baje bava kuko uno munsi nta mazi ahari. Nabava cyane muri Kinyinya ya mbere na Kinyinya ya kabiri hamwe na Muyange ya mbere na Muyange ya kabiri. Mwibaza bizofata igihe kingana gute kugira ngo abo bantu bose babe bavuye hariya muri Kinyinya ya mbere no muri Kinyinya ya kabiri? Aba navuze barenga 2,000 ni ba bantu bose bava mu Gatumba. Mugabo wumvise ingene nabayishize mu migwi. Abo rero tugiye kwimura burundu naba 585 ni imiryango yavuye muri Mushasha ya mbere, Mushasha ya kabiri Gaharawe. Aba rero nibo tugiye kwihutira kujana handi kuko aho bavuye nuno munsi haracara amazi kuko ni mwihuriro ry'amazi ya Tanganyika duga. Muvuze kuvyihutira no kuvuga mu gihe kingana gute? Izovana nuko ubuyobozi bukuru navuze bujejwe gutunganya amatongo, Direction Générale de l'Aménagement, niyo badufasha bakabinyarutsa ya maparcelle akaboneka kare, tugaca dushobora no kuronka abadufasha kugira ngo aba bantu tubashigike baronke ingene bubaka amazu. Ni naho rero tuzoca tubimura. Anisete Nibaruta. Tujye muri Kenya, aho mukuru w'icyo gihugu Uhuru Kenyatta yahagaritse ingendo zinjira n'izisohoka mu ntara 5 harimo n'umurwa mukuru Nairobi kubera izamuka ry'abandura coronavirus n'impfu ziterwa n'iyi ndwara. Ingendo zo mu mahanga ntiyazihagaritse, ariko impapuro zidasanzwe zemerera abantu kugenda nyuma y'amasaha y'umukwabu zasubitswe mu gihe bakomeje kubisuzuma. Ni inkuru ya Ferdinand Mondi uri Nairobi, mugezweho na Victoria Wonkunda. Mu kwezi kwa mbere abantu 2% gusa muri Kenya nibo banduraga indwara ya COVID-19. Mu kwezi kwa gatatu uyu mubare wikubye inshuro 10 kandi ni uri hejuru cyane mu murwa mukuru, aho Perezida Uhuru Kenyatta yavuze ko abantu 6 ku 10 aribo basanganwa indwara ya COVID-19. Intara zashyizwe muri guma mu rugo niho 70% iby'abandura bashya baboneka. Nanone guhera saa 6 z'ijoro uyu munsi nta ngendo z'imodoka, gari ya moshi cyangwa se indege zemerewe kuva cyangwa ngo zinjire mu duce Perezida yavuze ko twibasiwe n'iyi ndwara. Umukuru w'igihugu kandi yahagaritse icuruzwa ry'inzoga kandi ategeka amazu y'uburiro kugurisha gusa ibyo kurya abantu bagura bakabijyana iwabo. Amasaha yo kudasohoka muri izo ntara azatangira kareho amasaha 2 mbere y'uko ahandi mu gihugu atangira kubahirizwa. Abantu kandi ntibemerewe guhura imbona nkubone mu manama. Amashuri n'insengero muri izi ntara nabyo byafunzwe. Izi ngamba ntago byatangajwe igihe zizarangirira. Ubu abanyakenya 7 bapfa buri munsi bazize ingaruka z'indwara ya COVID-19 mu gihe abarwaye hafi 1,000 bari mu byumba by'indembe mu bitaro. Ni inkuru ya Ferdinand Mondi. Mu rwego rwo kubafasha gusobanukirwa indwara ya coronavirus imaze guhitana abantu barenga 2 miliyoni ku isi, BBC Gahuzamiryango yabateguriye ikiganiro kirimo abaganga ushobora kubaza kuri iki cyorezo. Twandikire ikibazo cyawe kuri uru rubuga rwacu rwa Facebook maze tukigeze kuri muganga. Ibisobanuro muzajya mubyumva mu makuru yacu yo kuwa mbere no kuwa gatatu no ku rubuga rwa internet rwa bbc.com/gahagaze-gahuza. BBC Gahuzamiryango, buno noneho ni umwanya w'urubuga rw'imikino mugezweho na Jean Claude Mwambutsa.
Mwiriwe neza nshuti za BBC, kaze muri aya makuru yacu y'imikino. Duhereye mu mupira w'amaguru mu Rwanda, aho ikipe y'iki gihugu ihatanira itike y'imikino ya nyuma y'igikombe cya Afurika igomba guhura na Cameroon ku itariki ya 30 z'uku kwezi. Muri uyu mukino uzabera muri Cameroon, u Rwanda ruzaba rutegerejweho gukora ibitangaza rugatsindira Cameroon ku kibuga cyayo kugira ngo rushobore kubona iyi tike. Kugeza ubu u Rwanda ruri ku mwanya wa kabiri n'amanota 5, rukurikiye Cameroon ya mbere ifite amanota 10, kandi yo ikaba yaramaze no kwizera itike. Ku mugabane w'Uburayi, nubwo ashakishwa n'amakipe y'ibihangange, Lionel Messi ngo ashobora kongera amasezerano mu ikipe ye ya Barcelone, ari nayo rukumbi yakiniye. Carlos Pior wakinanye na Messi ni umwe mu bemeza ibi, ndetse akavuga ko banabiganiriyeho ngo akaba yarabonye ibimenyetso by'uko Messi ashobora kutagenda. Amakipe ya Manchester City na Paris Saint-Germain akomeje gushyirwa mu majwi ko afite imishinga yo gusinyisha uyu munya Argentine, ariko kugeza ubu yo akaba akomeje kuryumaho. Naho icyamamare Thierry Henry wahoze ari rutahizamu wa Arsenal yavuze ko asezeye ku mbuga nkoranyambaga zose kubera irondaruhu rikunze kuzigaragaraho. Thierry yabwiye abamukurikira kuri izi mbuga babarirwa muri miliyoni zisaga 2 ko ibi bikorwa byari bimaze kuba byinshi ku buryo butihanganirwa. Thierry avuga ko azasubira ku cyemezo cye mu gihe abashinzwe kugenzura izi mbuga bagira icyo bakora bagakumira ibikorwa by'irondaruhu. Uyu wabaye icyamamare mu ikipe ya Arsenal avuga ko igihe kigeze ngo abantu bagaragaze ibikorwa bibi batishimiye. Nawe ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryavuze ko nta cyemezo rizafatira igihugu cya Norvège nyuma yaho abakinnyi b'ikipe y'igihugu banengeye ku mugaragaro igihugu cya Qatar kizakira igikombe cy'isi cy'umwaka utaha. Abo bakinnyi bagaragaye bambaye udupira duhamagarira iki gihugu kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Kuva iki gihugu cyakwemererwa kwakira imikino y'igikombe cy'isi mu mwaka wa 2010, abakozi babimukira babarirwa mu 6500 bamaze gupfa kubera gufatwa nabi. Igihugu cya Qatar gihakana iyi mibare. Turabashimye inshuti mwakumwe natwe. Amakuru yacu natwe yasoreje mu ijoro ryiza. Genda Jean Claude Mwambutsa. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Mumvo n'imvano y'ejo twabateguriye. Mwaka huu 2021 majira ya saa 12 jioni. Uyu mwaka wa 2021 nk'igihe cy'isaha 12 z'umugoroba twabuze umurongozi wacu w'inkerebutsi, Perezida wa Tanzania nyakubahwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Yahitanywe n'indwara y'umutima mu bitaro vya Mzena mu gisagara ca Dar es Salaam aho yari karavurirwa. Nyakubahwa Perezida Magufuli yinjiye ibitaro ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Mu bitaro vyitiriwe Perezida Jakaya Kikwete afite ikibazo c'umutima yaramaranye imyaka 10 kitagarutse. Mwabyumvise, uwo ni Samia Suluhu Hassan, perezida mushya wa Tanzania, abika urupfu rwa Perezida John Pombe Magufuli witabye Imana mu cyumweru gishize, akaba yashyinguwe uyu munsi nk'uko mwabyumvise muri ano makuru. Imvo n'imvano y'ejo rero izibanda ku mibereho n'imikorere ya John Pombe Magufuli ntimuzatangwe. Nk'uko mubimenyereye buri wa gatanu tubagezaho ikiganiro Baza Muganga, ariko uyu munsi twahisemo kugisimbuza ikiganiro mugenzi wanjye Florentine Kwizera yagiranye na Francine Mbanza Jensen, umurundikazi utuye mu gihugu cya Norvège uherutse gusohora igitabo cy'amashusho bande dessinée gifasha ndetse kigatanga inama muri ibi bihe bikomeye by'icyorezo cya COVID-19. Nk'uko Francine abivuga, iki gitabo yise kirakoreshwa mu mashuri amwe yo muri icyo gihugu ndetse kimaze no gusemurwa mu ndimi 5. Yabwiye Florentine Kwizera ko igitekerezo cyo kwandika icyo gitabo yagikuye ku bibazo by'umwana we. Nimwumve. Ubundi nsanzwe nkunda kwandika, nkaba nkunda no gukorana n'aba artiste bacapa bo muri Afrika nabo ngaha. Hama igihe twari muri lockdown, umukobwa wanje yari afise ibibazo byinshi kuri corona, bari bafise ubwoba. Ndiyumvira ingene no twokorana kugira ntasubire kugira ubwoba, kubera bari bazi yuko byari bimeze nabi, nta numwe afise ama information, kandi no ngaha muri iki gihugu byari bigoye kuronka ama information yo guha abana cyane cyane. Wasanga hari amatekste manini ya hamwe abana bibagora no kumva, natwe byatugora kumva ivyanditse. Niyo twafata twarondera ahantu hose makuru turavyandikana n'umwana wanje, umukobwa wanje w'imyaka 8, kugira dutange information nyene zoroshe kumva ku bana n'abandi bo ngaha batumva
ibintu birebire, ibintu bigoye. Ubwo niho twagira isura y'ibiriko biraba, hariko haraba ibintu vyishiye, hama niho twaca tuvuga ati tushaka kugira bande sine kuri iyi nyene. None kubatakazi Francine, aka gatabo kawe wakise gute, karimwo ubuhe butumwa? Icari gikenewe cyane nuko nagize umu heroine w'umukobwa kandi akaba ari umurundi kazi ariko abangaha. Ubwo nashatse gutanga ubutumwa nkoresheje umu heroine asa na jewe kandi abana bashobora kwidantisha nawe. Nukuvuga ko uvugwa muri ako gatabo kawe numwirabure n'umurundi kazi. N'umurundi kazi abangaha yitwa Kira. Iryo zina naritoye kubera hari abantu bari bagwaye ico umuntu yababwira ni Kira nta kundi. Niho havuye iryo zina ry'uwo mukobwa uwo heroine yitwa Kira. Ubutumwa burimo n'ubuhe, araheza gakora iki Kira? Urumva ko abavyeyi ntavyo vyari vyoroshe no gutanga impanuro za corona, icarico corona, abana bari bafite ubwoba. Kira ico akora araza akabasigurira mukore mushaka gukaraba, murashaka gukora ikintu nyene kugira ntimugire ubwoba, nyene agatanga ingene ifata ico bokora kugira ntibagware, agatanga impanuro nyene kandi agafasha nk'abantu bamerewe nabi bafise ibibazo, agakora ibintu vyinshi nyene akabafasha. Tumvise yuko ako gatabo gasigaye gakoreshwa no mu mashure yo ngaho muri Norvege, byagenze gute? Kagisohoka kubera nta wundi yari bwakoreshe bande dessinée nyene nk'uko twabikoza ibishushanyo. Ubwo bacane cane abanyamakuru barabibonye, barabivuga ko ari vyiza koko, n'abantu bavuga ati iyo yari ide nziza. Niho acane abantu bagakunze ama organisation yashaka gutanga amakuru ku buhinga bworoshe, niyo yarakaguze cane. Hama hakaba harimwo n'amabiblioteke yarakaguze. Ubu twararonse ingene twogashira mu birimi 5 hakazoboneka n'akandi gakurikira gasigura ingene vyo vya corona, kubera ngaha hariho abantu benshi, hariho abana, hariho abantu batazi gusoma ibintu vyinshi. Ubwo kariko karakora, barabonye ko ari akantu gashobora gukontribuwa ukuntu kugira uruhara. Hariho nk'abamaze kubabwira ingene bariko barungukira muri ubwo butumwa mwatanze mukoresheje aka gatabo, abana bumva n'ingoga, ico no kwita feedback? Turamaze kuronka abantu benshi batubwiye ati abana bagakunze kubera ubwo buryo twakoresheje gukoresha umu heroine. Abantu benshi baragakunze, baratubwira muzozana kandi ryari, ni naco gituma koko baduhaye uburyo gukora gakurikira. Kandi kiraryoyo ni ijambo ry'ikirundi warishize mu mutwe w'igitabo cawe. Nakabaza insiguro yaryo niyihe? Kiri mu zindi ndimi, Kinorvegien, Icongereza n'izindi, wavuze ko zishika kuri 5. Ubuye Kira kiri mu Kinorvegien, Igifaransa, Icongereza n'Igitaliyano, iyo lockdown ya mbere. Ariko ubu kubera hari abantu benshi bakeneye bongaha, bakeneye nk'Abasomalia, Abarabu, indimi zikenewe cyane kandi kubera ari abantu bagwaye benshi ari abanyamahanga, nico gituma tuzogishira muri izo ndimi zose. Utiko turavugana n'abantu ibikenewe, tuzokora kuri ibintu vya vaccine kuryo abantu bavyimvira gute. Tumenyereye abana bakunda kukurikira bijya babona characters zizwi cyane mu mafilme ya Disney canke ahandi, babonyemwo hacafyemwo umwana w'umwiraburekazi, baragakunda canke barakubaza ibibazo bimeze gute? Nivyo twashatse kuvuga ko cane uravye muri televiziyo naho tuba tubiri Burundi tubona abari abantu b'abazungu, abagabo. Ubwo twashatse kwerekana yuko n'umurundi kazi ashobora kuba umu heroine, ashaka gukora ikintu gikomeye. Ubwo turiko turagerageza, ntabwo dusha kwigereranya na Disney cyangwa abantu zakomeye, ariko ni intango. Twiyumvira yuko mu myaka iza dushaka kwinfluence ukuntu. Francine Mbanza Jensen waganiraga na Florentine Kwizera. Francine Mbanza rero n'umurundi kazi utuye mu gihugu cya Norvege, akaba aherutse gusohora igitabo cy'amashusho bande dessinée gifasha ndetse kikanatanga inama muri bino bihe bikomeye by'icyorezo cya COVID-19. Ano makuru yarahagarariwe na Marc Niyonkuru, umumvaga ni Jacques Niyitegeka. Andi makuru mukomeza gushobora kuyakurikirana ku rubuga rwacu rwa internet ni bbc.gahuza.com ndetse no kuri Facebook. Mwakoze cyane guhitamo BBC Gahuza Miryango. Muramukeho.